Nyiriteka mukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi n'abashitsi bahire mwese, twagomba kubamenyesha yuko ino ntara ya Gitega mwateye iteka kuri uno munsi turiko turahimbaza ubumwe bw'abarundi. By'ukuri intara irangwamwo ubumwe mu mice yose y'ubuzima bw'abenegihugu. Turabona ubumwe mu bari mu ntwaro, turabona ubumwe mu bari mu bikorwa bitandukanye, turabona ubumwe mu mashengero atandukanye, turabona ubumwe mu migambwe itandukanye, turabona ubumwe mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike atandukanye, eka turabona n'ubumwe hagati y'abenegihugu bose. By'ukuri turakenguruka, dukengurukira Imana, dukenguruka kandi ko ubwo bumwe aha mu ntara ya Gitega bubandanya bwongerekana, aho duherutse kuronka umugwa mukuru wa politike tuzi yuko uhuriramwo abenegihugu bavuye imice yose y'igihugu, mu ntara zose, mu makomine yose, eka mu mice yose y'ubuzima. None Imana yateye iteka kuduha umugwa mukuru wa politike ngo isubire itwongerere ubumwe. Turakenguruka kandi yuko inyuma y'ivyashikiye igihugu bidasize inyuma intara yacu ya Gitega, nta n'umwe atabizi yuko ivyashitse vyadutwaye abantu benshi, ariko ubu aho tugeze biriko biratuma twunga ubumwe, twese tukaja hamwe tukagira urunani kugira ngo twiteze imbere. Aho tubona mu bikorwa vya misi yose, mu makoperative, mu bikorwa vy'iterambere, tubona abenegihugu bari ku bikorwa kandi ata n'umwe yikumiriye. Ivyo turabishima kandi turifuza yuko vyorama kugira ngo tugire urunani rw'intamenwa, duteze imbere ubwa mbere ino ntara yacu ya Gitega, ariko duteze imbere kandi n'igihugu cyacu cy'u Burundi. Turabona yuko by'ukuri twamaze guhinduka. Nyiriteka mukuru w'inama nkenguzamateka, mu myaka iheze twimirije amatora, hasigaye n'imyaka itari mike kugira ngo amatora abe. Twabona ngaha mu ntara hariho imitima ihungabana, ariko tubamenyesha yuko mu ntara ya Gitega imitima ya bene Gitega bose iri mu nda, baba abari mu migambo itandukanye, umutima uri mu nda, kandi turabona ubumwe. Ibi biratwereka neza yuko intambwe tumaze gutera ari nziza. Twaranabibonye no mu minsi iheze, aho umugambwe uri ku butegetsi ndetse n'indi migambwe bamaze gutangariza abazokwiyamamaza mu kurongora igihugu nk'abakuru b'ibihugu, ariko azoba ari umwe, bose twabona bakezanya. By'ukuri biradutera intege, turanezerwa cyane. Nicyo gituma tubatangariza Nyiriteka
yuko mu ntara ya Gitega by'ukuri ubumwe bwamaze gutsimbatara kandi twese abajejwe intwaro n'abandi by'ukuri twese tuguma dutsimbataza ubwombe bw'abarundi. Igikorwa cyo gutsimbataza ubumwe ni guhozako. Muri kano kanya rero twashaka tubayagire zimwe mu nkingi two kubakirako ubumwe. Imico n'imigenzo nibyo byari iremezo ry'igihugu, umushinge ubakiweko amabanga y'igihugu. Ibyo byatuma abantu babana neza mu mahoro nka bene mugabo umwe. Twese tubwirizwa kugarukira imico n'akaranga byaranze basugokuruza, ahanini byasambuwe n'abakoroni, byunyugwa n'abayoboke babo kugeza ubu, biciye ku nyifato igayitse yo guhemukira igihugu na benejo. Abana barereshwa kirazira, ikiyago cyo kuziko kikaba nk'ishure bigiramwo ubuntu, akaranga, imico n'imigenzo, kakaba n'akanya ko kwamirira kure ingeso mbi. Twese dutegerezwa kuvira hasi indero kavukire yo remezo n'akarangamutima by'abarundi babushitse kandi biyubaha. Kuva kera na rindi abarundi bamye baganira bakirinda gufata ingingo za gihutihuti ikizazaniye umuntu akakibaza uwumukurira, kuko ngo imende yarihuse ihusha umwobo, kandi ngo nta mukuru abura mukuru we. Twige kubaza umutima no guhanuza. Abarundi tumenye ahari ubupfu n'ahari uburame, maze dutandukanye intore n'intobo. Tugendere iragi y'urukundo n'ubumwe byaranze basogokuruza n'akarengo, ugendera mu makanda y'inzovu ugakira urume. Abarundi bo hambere bahimbagwa no kurya ibyo babiriye akuya. Muze rero mukunde ibikorwa, twirinde gusesagura canke gusahura itunga rusangi nk'uko byibonekeza muri kino gihe, aho usanga abungere bamwe bona gusumba izo baragiye.